Marita. Marita je. Nakundugiza ibidayimoni mu mutwe Marita je. Nakundugiza ibidayimoni mu mutwe. Watanguye? Watanguza nivyantuze nga nivyo ya mugore. None ngira ibibazo vy'umugore. Ngira ibibazo vy'iwawe. Basi umugore tubana na mbwa wawe mushikanje basuka umuntu. Sungura. Ndawukoze aho mva kutonekaye sivyo? Ndakubwiye rero uza urandugako. Umenye ko byose ndabizi. Byose ndabizi. Nari nzi ko ari ibintu nyene mwavuganye wewe n'umugore murindire muzovyara. Kumbe ni ntavyara. Sungura, nimba uzi ko tuvuga turi babiri. Swate nzova ngaha. Nimba wumva ko hari jamama mama na papa yakubwiye. Sungura uzopfa wangara. Uzopime ngira ingorane. Ujya mugore umusohore. Jaku mugabo. Umusohore. ndakubaza ntumwishure ne kubera she shere ndiko ndakubaza kubera iki mushika wasiga mfata nabi ku rwego rwo hejuru ndashaka kubikubwira ugahora cwe ntunyishure ntacyo namufasha mu murima turajana guteka turafashanya buri kintu cyose ndamufasha tugakora twese ariko aguma mfata nabose genda muhamagara akanyishwimura namuvugisha n'ikintu na kimwe akantura Nareshere kutavuga ndakubaza ntunyishure Sinzi ko abagore bamufise ubwenge mu mutwe bukora neza. Sinzi ko bamufise umusenyi. Sinzi ko ari ivu ryarundanye mu mutwe. Nabuzero ryanyu. Jivye mupfa nawe ntubimbaza. Uko niva neza. Ivyo navyo kumundenzi kwa jewe nakubwiye ha mu rugo ngo haba amahoro urabizi. Ico nagusavye urakizi. Kora nawe neza. Koko nako jewe ngume nzanira igunira umenga ndiko ndapakira igunira ry'umuceri ni kiro niko nguma makiramwo mu rugo nazanye gutunga ikirahuri kiri ngaho gusa ata n'amazi no kinweramwo ikintu cyari twitwarete kigira cyuzura no nazanye umuntu yuza twarete gusa Sheri wawe guragashira amenyo shire wawe ninde nyumva neza kandi nyumve witonze simba nkeye ko nigwa nazamura nuzenya ijwi ryanje niri kware mu muntu uzenya mu mirima ndondera ivyo binyaga byanyu nemera kanomba ibishate byaheze ibipantaro nkemera ngafunga intoboro ingira ngo umenga namasoro yazitabaguye nkemera ngatwara ibintu uzi binyotera uku Nashonesha amagunira kugira ngo mwebwe mubeho neza ngo ngura agakanzu keza ngufate neza. Mugabe emwe akamaro mariye no kujya muri twari usukuzaza kwa leta. Nta kintu mariye. Hari kintu maze ka mu rugo. Hari aho utane nigunira wewe bapakira mu muceri. Wewe nyishura ahantu utane nigunira bapakira mu muceri. Ni hehe? Ukabukeneye yuko umpamagara sheri nkitaba ngakubera sheri kakubera umugabo nkuko bishaka umwana jevure mare mu buzima sinkereye umugore umenga nintuze umenga rugonira sinkereye umugore umenga nikintuze na kibase cyo ushamwe impuzu murakamesa hamwe rupasa hakomza ngaho ndagusubiriyemwo kandi nyumva neza kandi nyumva witonze ukabukeneye ko nkubera umugabo mwiza umugabo yitonda ukabukeneye Sungura mwiza nzanira umwana mbyarira ntunyereke ubwo burira aba marana yarizigihe mamafa yarizigihe n'igihe papapfa rero ntunyereke ubwo tuntu twuturira mbyarira hamuza mpamagara sheri
Nenda kubanza. Nenda data nimba wowe uri kurampora umwana. Namushika wampora umwana. Ivyo mupfa n'ubimbaze. Ivyo mupfa n'ubimbaze. Kandi ntuko umudenzi nduru. Ntuko umudenzi kwama. Ntuko umudenzi nduru buya ndakwabitsa. Ano guhonda. Utarama umwana. Nzokuba waruru nzorukumira mu muriko nta Ngoma niruka gusa niruka. Megira ikintu gusa cyose twari cyonyene. Mva mu maso kwanza. Mva mu maso. Hariya. Undi mu bandi bagabo. Jya ubandi umugabo nk'abandi. Kaje narago. Cyamazi muri dushemeshi nja koga. Yambo. Sawa mwasi. Sawa. Mze neza. Aha. Ndagufashe none dusome nyinshi. Yo ya nakunda ndanye isombe tujya ku mugoroba. Dukeneye nyinshi dukeneye zike. Wari usimbihe nawe none. Nabindenganye ngasi nyenda kubonye kwe. Nta mpamvu ati nyenda kubonye ati kasi ndamuramutse basigaye. Urakoze cyane no kuri kubunda muti. Mutangiye ko gucyonye. Yego. Ewe tujyagiye warankwafa nicariko. Ujya munsi nabonye wari ushavuye. Nyine nshatse ndakubwira nigeze ndakubwira. Aho imengura umuntu wicaye ufise agahinda zuko wahagurutse umenga ufise agahinda. Ega. Sinako ndavyibuka neza. Ucubyibuka rero. Ngenda hajya n'ukunda ni numva ndushe mu mutwe mfise ama stress menshi. Hajya n'umuntu nawe twari guhura. Nje nayi kumenya ko twari n'umuntu. Nuko umengo ni kwisi ndi je nyene. Yego. None. Bomba. Mabasi mutani kasi tukayaga basi mukabandanya ibikorwa byawe none. Sawa ni mudateba nta kibazo. Njye guteka heha. Se musaza wanje akaze gose. Aba yabijya bizohera. Bijya bizana mbakaza ari gihe atazokara. Aha. Ntawe uzi wewe sha ntawe uzisongora. Bari. Uri umutima wanje wakunze. Uri umutima wanje kiri saha n'amango. Ndifuza basi kubona ifoto yawe. Kugenda bo ku mutima wawe tuzi. Ariko bikanka muri je. None mwara. Majambo ari kuravuga nese nayiki. Amajambo ari nkunda mvuga. Ubona ko ari je ndi kunda mvuga. Ariko n'umutima uri kurabitega. Itsinda ryo nibyo rikora. Itsinda ryawe ni itsinda mu bitabo bya Bibiliya riranditswemo. Itsinda ryawe nabonye nahisemo. Kuno ubwira amajambo y'urukundo. Kuno burayombera hafi. Kiryo cy'umurango mwinshi mukubona turi kumwe. Tubana mu buzima. Ukamenya nyina we bibone nko kurase. Nyara. Tumva muri jewe. Cha kubaka simba kwabaje. Uko hari ico nasezanye n'umutima wanjye. Doja kubaka ariko nteruye ibibondo bya musaza wanjye. Uko ngiye kubaka no buri umwanya nanje kuza kurera abana ba musaza wanjye. Basengize nawe. Kubw'ivyo abura abangiriye gatondo. Nta mwanya ndabira. Mbanya gushika cyane. Birahimbe kugenda muhira ujye kwa musaza. Ufise ibibondo nawe afise ibibondo. Bakitana abavyara. Abana baba bakita musaza we muyondo. N'abana be bakamwita senge. Reka turi umwanya mwara. Ujye umuntu muzobana ubuzima bwanyu bwose. Ujya guhitamo ikintu kiba cyoroshye. Reka turi turategereje. Nimba uzoba uwanje uzoba nimba nzoba iwawe nawe. Nzurindira ariko je nigeze ndinze.
tukabona twahuye n'Imana yari yishatse ko twahura aho kuba urukundo rwawe mari nufuma mbura ijuru n'isi ariko nkabona ko ndi mu rukundo rwawe Rero tuzovugana iyo tuzovugana tuzavirira mu nzu kuko na jewe sinarinde gushika nzokwiyumvira ariko n'ibintu niyumviye kuva gusoma ndabikora ariko ntabyigumije ngira nk'ubu ariko ndiko ndarondera duteka nk'amasaha ifaranga nzi umutima n'ubu nyine ufata ukuboko ugashaka umutima wawe wumva umutima ndiri kuratera izina ryawe uguze umutima ukwirinda agira ikirahiro niko n'umutima wanjye urinda uvuga izina Regina Oui. nzazanye kagashapo kandi Ese ndo kari kandi nikanameze. ikameshe ubu je nirwa ntunukura nawe kubwira ntunuka ngo nubake inzu nshaka marita yimekeye muri ino nzu Umushira mu gikoni nyamara. Ngo nitwavuganye ko hari aho gutekera. uzotekera hanze marita zoba muri ino nzu Ego komana ya. Hari umukobwa yibana mu nzu kwa wenyine. none barashaka kurongorwa Ngo zakumva. Zisingora. cyane urabona ko inzu yuzuye nawe mbona ndiko nkakazi karuhije gose benye Akira kuvomera amazi. n'amazi mumva nyanduhura aha marita kwaza rero Sinzo yagiye ntakimbira yagiye. Nkambuye mwebwe ndiko burya ariko ndabiga namwebwe nimwe bandi ne kuguza utamenya yagiye kandi wari uri ngaho None ntiziko atajya kurasanga ari kwa kari. singuye kari nzavunya hamwe amaguru nkubuye ko ari ngaho tugaponda ubundi budongo Ejo warubaze. None umunsi subiye. Ushaka gupfa? shaka gupfa shaka sohoke wazone nayikora bivuga mu gufina rero Agivye ibintu nabikubujije byo kumusohora kuko umukobwa ntiyibana mu nzu ya wenyine. Odi. Sasa nahishikiye. karibu po Yego. Mahoro. bo Bito. karibu Yego. Sawa. aho sana ni ngaha ndiko ndubaka shaho Nayibonye. ndaga na madame Ndabona kiyago nenge cyari kibishe kandi ndabona uyujuje kwe. ni buke biragoye n'umusa arena ndubutse Narinda ahubwo reka mbe ndarya akayaga n'uyu ngaha. Twari dukumburanye urabona. banze muyaga nyore ko mbe ndabandanya ngaha Asa ndacaraha. Yego Reka tube tura. Gera wari gushika mu hirukiye cyane. Reka tube turayagira hajya mu sigi sawa. Aka kayaga ko ngaha nagakunze. Hewe. Hajya rero wagiye wora ndiko ndakuvugisha ntwenga ngo ndanezerewe. Nta n'isoni. Katumaramaza. Sinakubwiye ntuze witonde. Uzutwagwe n'umuntu w'ijunja n'ijambo. Raba hajya ahantu. Akazu k'ivyondo. Ahantu nahaciye nkavuga none nashitse cyane. Nta n'isoni. Ukaza kutwambika ibara. Ijya mbundege y'umugabo. Hajya wabona rende ko ndabaramutsa ntwenga ukibaza ngo birandyoheye. Juki telefona ratsindabe. Nagira basi ni nahantu nzoshikira heza. None bro ndakubatse. Erega bro urukundo ntiruraba ngo amafaranga canke ngo rurabiki. Urukundo nta kintu na kimwe ruraba. Nta na kimwe. None kuri bezeho ko no gucagurira umugore ukamwemera. Ntushobora kumwemera. Kandi ikindi nacyo umugabo wanje simbwa kandi umugabo wanje akora ikintu cyose cyankenerwa ku mugore wiwe. Aritanga ndafungura, aritanga nkambara. None ikibazo kiba kiri he? Hari ikibazo gihari none. Icyo mbuze ni giki? Nimbundege kubera iki?
inshingano z'umugabo arazikora uko bikwiye aca bimbondege ku mpamvu nyabaki n'isoni wapfuye muhira usuki usigaye usuka amavyambuzi nta n'isoni mbega ndakubaza uri muhira hari umunsi n'umwe wavuga ati nkeneye kuja muri salon de beauté ukabibura ikindi naco urashobora gucikira ku muhungu w'imbwa nk'ujya ukimbwira ku telefone navuga basi nti yaritoye agenda ahantu abona biboneka ntivuba baradutegura mariage meze neza ahantu nkahajya nawe akubahuka hewe turiko turubaka kajya n'akazi muriko murubaka nta n'isoni urambabaje mugano ndakwinginze basi ugabanya amajambo ariko urambwira ariko uranyumva kubera ko nijye uriko uravuga ngo sinzu irya sinzu nyene kijya n'igikoni twe tuba mu nzu nziza niwe wabonye inzu tubamwe isa n'akajya gakoni turiko turubaka kajya n'agakoni sinzu rero mbabarira ugeze ngaho je ubuzima mbaye mu ndabwishimiye kandi mbayeho neza nta ruhuha nta ngorane nimwe ndarya nkaryama ntaki je ndamahoro nukuri n'amahoro we nimba ushaka kuzorongora mu ngo zifise zizo ku rwego rwo hejuru urugendo rwiza je mbayeho neza kandi ndagiye Regina ndakubwira ikintu nimba uzi ko wavuye mu muryango wacu ataco tubuze ubuzima turabwishimiye ubwishimiye iki Regina uguruka mbwira igikenewe cose ariko apana kuguma kwijya mu ndege y'umugabo uramwishimiye wishimiye uba usigaye wambara ibihuzo nk'ibi nta n'isoni urambabaje cyane Regina urambabaje nisigaye ngo genda nta n'inzu yanyu noza kwicaramo jewe ndigiriye jeje nkora mama haje hariho umugezi munini nawe we ubwira hasumbye waje ukinyako napugenda ukinyako biri guterera jabuka aharira turabe kuraka singoyo wabonye pa bugenzi bwa tende umwana wo ngaha swate wabonye rero none ngo tugende genda ndaje ingo basenda kubita aha rero ubufashe kwe ukira iruka uyeyo naho ko wijabukiye wonkura yo we banda bagenda gufasha kujya kukara tugende Yewe sajena ariko nemera ngahanye kuri isi abo ugereza gahunda kandi gogo murazina cyane gose go utarambira ko umugenzi shagahungu niyo mpamvu sigaye mu nwa wimwesha abakupuntu oya gusa si umugenzi wanje ari poshe oya uranjyanye ikintu we urampishije kandi tuko twakuranye basimbiza ubutazi n'umusheri wawe ariko ni umwe mu miryango rero ngo n'umuryango dicemba umuryango muri mwebwe sawa rero ndanaryohewe cyane urambese basi sawa reka ndabifata uko nyine ndazivuga ngo badashobora kumbesha abizi ko twarakuranye
ubuhimbiri nibona nawe nasungura bawukoze mbona natwibagiye. jewe nari ngenga imbere gato wovuye None wo kumbaza n'icyo se mugiye ngo uvuye woranjejwe wewe. Wowe uranjejwe? Wabaye mama wari papa uri giki wewe? ese wewe wese usigaye ufise umutima mu bikeye nakukoreye iki ko usigaye unyanka wewe Ntacuzi. jewe ntacuzi nta n'icyo nshaka Ntacuzi sibyo. Waje ngaha mu rugo rw'iwacu bya uduhonyereke umuryango. Mbene ko usigaye ugana n'amatani. nawe uzoya yarindiye Ewe. Genda bana ry'amakara yawe ko ndabona nta kindi kintu ufise cyo kumbwira. Ariko, ewe. Anigire. Besu. Amatafari none. Hariho ayamenetse. Ya, nina amatafari. Ega amatafari ubundi we nuko utabimenyereye. Nakora avuga ati zuranyegera kuri nkire bafyatura. Amatafari ubundi yuko urafyatura harayameneka. Hama gasubiramo. Nusubiramwe ryamenetse harige uri kurubaka. Bana nkajya. Hajya n'ahantu n'ibipande nyene. Wagiye urashiramo. Nkakira ara imbere mu hejuru y'umuryango nta gipande ubona. Kuko urubaka inzu n'ibipande ushiramo. Mwene bwa mwene ntuzenya n'icyo madami wanje mwe muze ndabereke ko hari kindi geje nzobangwaye. Ndavuga ati duza mwubake. Jewe nubake. None Ico ntokora nzovomera amazi, nzoteka urye, nawe ufyature hamuduje ngaha. Kuza nyene muri no mese mbantanye ntasingisha kene kuza ndaba. Ikintu kitandyoheye. Nuko numvise uvuga ngo je nzoba mu gikoni. Sungura twubahana. Were dada umviriza ubu muri no misi. Okay, ubu ndabihinduye. Bona kiya kindi cyumba kijya cya muntu akira nako kiya gishasha. Ubu bizakiraramwe gwawe wimenye gwawe ntugire kibazo. Nakuba kwere ko nsohoye. Oya sita gusohoya uze mu kindi cyumba zoca. Cyumba cyiza. Nari nayibonye madamu asitagana n'amakara. Asitagana n'amakara umugore wawe. Oya asaganya ashaka koza resto. Resto. Yega abagore nyimba rumahagenye abagore nyine mukunda amakara ukumva ngo ngajarigeye. Asaganya ashaka nye. Wewe. Ngira so. Wena uri umunyarusaku? Gira no mbonye ko rangasengezana. Marita uri umunyarusaku wewe? Kutamubajije Regina, kutamubajije. Ujya no mubazi. Amasenda natayije nari akwayigisha agombaza wewe kubera ari wo murara na byo. Umviriza rero umviriza tagiye kure tagizene. Nawo yumuyaga nawo. Amatafanja aguruka ishashizeko. Ishashaho ushibuye hariya. Ega nk'ibyo ba wabikoze. None je katabuye je mba ndakubona. Nacu banze byihoze. Se murara. Banza umviriza kwanza. Arajyana. Namwe abagore mu fisinda mugwa mwohoha mana ano ku tuvoja muri tware. Ande sigaye yambaye ishati ziwawe. Usanga twarije impuzu zanjye. Rero nibyo. Bazumvirize kubera akabanga. Uhiga amahera uragura uduhuzu. Hajya ndabwira nashaka gaheze usanga pfuye agakoma. Nakupenda Regina. Usigaye usara wewe. Ubu ngiye kumukunda. Izo ndateka yicaye hajya ndamwoza ibirenge nze ndamumesurira nze ndagiye ikintu cyose ubu ni jewe na wewe ntutuzura mwegere ndagusiga ntuzosubira kumujyako ngo mujye umutima. Oya nyene gusa ubu ndagusabira umusaza wanje nkunda kandi nubaha nuza Beji barako barakubu neze yakomeye
wewe ndakubwira zuhitira hamwe utekane mara ngo umubwago mu byukuri urameneka ngo bizunguzunga ibiki zuhitira hamwe utekane ugume hamwe byakarage ndavuga n'indi kara byaheze kana monte n'indi kara yo